Ibikorwa vyo gutanga intebe 221 ku mashuri 5 ya komine Buganda vyakozwe n'ishirahamwe ry'abarundi b'imvukira za Buganda bita dukorere hamwe baba hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye. Vyatangujwe n'igikorwa cyo gutera ibiti ku mutumba Nyamugwa ugabura Mugwi na Buganda mu mugambi Ewe Burundi urambaye. Ahari hahuriye abanyagihugu bo muri komine Buganda na komine Mugwi. Mustanteri wa komine Buganda yararongoye ivyo bikorwa afadikanije na mugenzi we wa komine Mugwi yatubariye intumbero y'ico gikorwa n'igitigiri c'ibiti bateye kuri uwo musozi. Turi ku mutumba wa Mwunguzi, n'umutumba umwe mu mitumba igize komine Buganda. Aha aka gasozi turiko kitwa Nyamugwa, n'agasozi umutumba wa komine Buganda isangiye na komine Mugwi. Twariko tuhakorera igikorwa muri wa mugambi wa Ewe Burundi urambaye. Ubu rero twariko turambika aka gasozi mu misozi imwe tumaze imisi twambika yo muri komine Buganda. Twariko turateragira ibiti n'abene gihugu abo muri komine Buganda nabo muri komine Mugwi dufadikanije kuri uyu musozi dusanzwe dusangiye. Aha ubu nyene duhejeje kuhatera ibiti vy'imikaratusi bingana n'ibihumbi 17,400. N'ubwoko bw'ibiti bita eucalyptus. N'abaserukiye ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga b'imvukira za Buganda bari bitavye ivyo bikorwa. Ibikorwa nyezina vyo gutanga izo ntebe vyaciye bibandaniriza ku biro vya komine Buganda. Vyatangujwe n'ijambo rya mustanteri wa komine Buganda aho yavuze yakira uwuserukira guvernere w'intara ya Cibitoke akaba yari uwurongoye indero mu ntara ya Cibitoke. Inyuma yaho uwaserukiye abarundi b'imvukira za Buganda baba mu mahanga yatubwiye kubw'iyo mfashanyo n'ukuntu ingana. Duhejeje gutanga intebe zishika 221 zikaba zitanzwe mu izina ry'ishirahamwe dukorere hamwe Buganda. Uko zitanzwe rero ni mu ntumbero yo gushigikira indero mu rwego rwa komine ya Buganda. Tukaba twashoboye kuzigaburira mashuri twita Ecole Fondamentale ashika kuri 5 nubwo amatwa dusumira twumva ko agizwe n'ibisata bibiri A na B, ariko twebwe kuri uyu munsi izi ntebe tubahaye duhereye ahanyene ku mugwa mukuru wa komine Buganda kuri Ecofo Bumbiri. Tubashikirije intebe 60. Tuduze haruguru nk'uja ku mitumba hariya hejuru kuri Ecofo Buganda aho benshi bamenyereye ku izina rya Mission, twashoboye kubahereza imfashanyo y'intebe 60. Tugarutse tukaduga hejuru muri segiteri Ruhagarika hariho Ecofo Gateri, twashoboye kubaronsa intebe 21. Aho rero twari turi muri zone Gasenyi komine Buganda. Twaciye dutereza amaso hakurya ya Kaburantwa muri zone igira kabiri ya komine Buganda, tukaba twashoboye gutanga intebe 40 kuri Ecofo Kansega ya mbere. Twongera dutanga intebe 40 kuri Ecofo Ndava Village kuri centre ku Ndava. Muri rusangi dutanze igitigiri c'intebe 221 nkuko na nyakubahwa arongoye indero mu ntara yashimye iyo ngabire atera nakamo n'abandi ko borabira akarorero kuri abo. Ingabire tuyakiranye ugweze rwinshi kubera ko abana bo ngaha mu ntara ya Cibitoke muri rusangi cyane cyane ku migwa mikuru y'amakomine biga mu buryo butameze neza, biga bicaye nabi, bamwe ugasanga bicaye hasi ku mabuye, abandi bakicara hasi nyene kwisima. Aha no muri Buganda rero hari muri komine ya Buganda hari mu adeseye afise abanyeshuri benshi aho abana benshi biga bicaye hasi. Aha nkuko nyene Buganda nyene ari gitangura izize ubwa mbere mu rutonde rw'amakomine y'intara ya Cibitoke, nogira ko aba batanze intuzenya batanze akarorero keza
nkasaba ko n'abandi bavuka ntara bo mu yandi makomine ko bofatira kuri aba b'i Buganda bagize kino ciyumviro cy'uko boza kudusahiriza mu gisata c'indero kugira ngo badufashe abana bahora biga bicaye hasi bashobore koroherwa bige bamerewe neza bashobore kuronka bandikira. Birafasha kugira ngo umwana ashobore kumenya kwandika nk'abajya abana batangura amashure, ashobore kumenya kwandika, ashobore kumenya kwandika mwikaye neza tumbereza ku murongo. Birafasha byinshi, twabyakiriye neza rero turishimye cyane. Murakoze. Umwe mu bayobozi baserukiye amashure uko ari 5 arashima agatera kamo n'amashirahamwe yandi ko yoterera mu gisata c'indero kugira urwaruka rw'i Buganda ndetse n'urw'intara yose ya Cibitoki rwige neza. Imfashanyo tuyakije umutima ukunda kandi n'amaboko yose, kuko mu bintu twari dukenye cyane intebe zari zifise ikibanza ca mbere, ku buryo abana bamwe bari basigaye bicara ku masima. Ngira bimwe muzoza murabibona ku mafoto. Hanyuma turashimiye abagize akagatima ko kwiyumvira igisata cy'indero muri komine, kuko cyari igisata kidakunzwe kwitwararikwa n'abantu cyane, ariko mwebwe mukaba mwagize uwo mutima udasanzwe wo kwiyumvira gufasha abo mu ndero, kandi bikaboneka ko cyabaye igikorwa cyo kwitanga ku buryo byatwaye bwoboneka ko ari uburyo butoroshe, ari uburyo bwo kwitanga. Icyo turagishimiye cyane, kuko urebye intebe dukenye, turakenye intebe nyinshi, ariko icyo mukoze ni igikorwa kidasanzwe. Nk'aho twagiye tugera ku madirekisiyo amwe twasanze bigoye, n'ubu ako kantu kari cyakeneye ko mugira uwo mwete mukawutera n'abandi kugira turebe ko iki kintu nacyo tugikura mu nzira abana bashishikare kugira ubumenyi.